Chigwa kanaka nayobewe ngo mfise sheke ukamenga sheke n'ikirundi ngo myigema ahuye na wa undi bazokubakana yego baratinyano yaca yiruka kagenda abubusu baca bagwana ko bagasomana yaratinya gaca yiruka uko kumukura izo mpuzu nizonje kumurongora nako nuko kumuha izo mpuzu nshasha z'ubugeni niko kumurongora ubu uye baraduhindura ururimi rwacu bavuze kurongora harabumva ibindi bintu nivyo novugira. Amahoro ku barundi mwese muri ko muradukurikirana, abahoro ku Burundi bwa Nyaburunga, amahoro kuri we uri kuradukurikirana uri mu Kirimiro, mu Buragane, Imbo, mu Mugamba, eka mu bice bitandukanye vy'igihugu, mu karere ka hano mu gihugu c'u Burundi. Turi mu kiganiro kuziko ndundi, aho tugiye kubashikiriza ikirundi, tugerageza kwinjira mu mico ndundi. Ico ndagusaba rero kugira ngo bigende neza manzu ugire subscribe, ugire comment, ugire share kugira ngo uzozura buwa mbere kugira ngo uronke ibikorwa vya Burundi Kingdom TV. Uyu munsi rero ukabushaka kumenya akaranga k'igihugu, ukabushaka kumenya ivyakahise vy'igihugu cacu c'u Burundi nakanya kiwawe ntobo muhombe. Twagendewe rero uyu munsi n'umuntu mutari mumenyereye, twagendewe n'umwigisha yanonoseye ivy'ururimi rw'ikirundi canke yanonosoye ivyakahise k'igihugu. Ndakuramukije mutamu. Ndabaramukije yakubaha mumenyesha makuru. Twakiriye hano muri Burundi Kingdom TV, hariho abariko baradukurikirana batazi wo twakiri wariwe, wo twakiriye muri rusange ninde? Jewe banyita Francisco Ngendangenzwa. Nkaba ndi umwigisha ku ishuri ryisumbuye ryo mu Ruziba. Umwigisha w'ikirundi. Umwigisha w'ikirundi. Yego. Francisco Ngendangenzwa, woba waranonosoye ivy'ikirundi neza kugira ngo abantu bashobore kudukurikirana bumva ati uyu muntu batumiye ivyo ari byo byose aradufise ibishasha agira dushikirize. Ivy'ikirundi ndagerageza kubikurikirana ndazi bitari biki. Twakwakiriye hano rero muri Burundi Kingdom TV kugira ngo ushobore kutuyagira ivyakahise k'igihugu cacu c'u Burundi. Hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko akaranga k'igihugu cacu gasa nakariko karasubira inyuma, bafatiye no vuga ku migenzo y'ugwaruka gubu, inyambaro canke nibindi. Abo bantu wewe urabona yuko bashikuza canke ivyo bavuga barabifitiye ifatiro? Abo bantu bavuga ivyo ntibashikuza. Turavye uko abantu bigenza kera, turavye indero abakuze baha abana, turavye nyifata abana bategerezwa kugira, turabona ko imico yatitutse, imigenzo yaratitutse kirundi, abantu barataye akaranga kabo. Nk'akarore dufatire mu nyambaro, dufatiye mu nyambaro nk'umwigeme amaze gukura ntiyerekana amabere, ntibabona amabere yiwe, ariko nk'ubu bariko baragenda usanga bambaye utuntu ibigiriza biri hejuru twacicaguritse utuntu kutugegene, amabere ugasanga ari hejuru, bakagenda epfo berekana ibihimba vyepfo, amata akagira hejuru, mbere bafata n'impuzu zabo ugasanga banazisataguye, bakagenda amenya. Batubona yuko umengo basa n'abagenda amenya. Ni byinshi byatitutse, haba no mu mvugo. Abantu usigaye usanga bavanga ikirundi n'izindi ndimi, bakagenda bafata nk'igiswahili bavanga n'ikirundi, igifaransa bavanga n'ikirundi, ugasanga n'ururimi rwacu ruriko ruratakara cyane, hakavuka urundi rurimi tutazi nyine twokwita. Ni Francis kavuga ati birakwiye yuko ururimi rw'ikirundi batoshora kuruvanga n'izindi ndimi. Ukeneye kuvuga ikirundi ukavuga ikirundi, ukeneye kuvuga igifaransa ukavuga ico gifaransa. Yego, kuko twarabonye yuko n'abari mu ishure yomba bisunga ivyigwa bize baravanga neza igifaransa n'ikirundi, uko umuntu yavuga ati nzogerageza nze tuvugane vya bintu, ugasanga ngo nziyaranja ngo nze aho kuvuga ati jewe kigwa kanaka cananiye, kigwa kanaka nayobewe ngo mfise sheke ukamenga sheke n'ikirundi. Nukuri ikirundi cacu bariko baragititura cyane. Ufatiye cyane kuri ivyo bintu vyahindutse, urumva n'ibintu byinshi vyahindutse, no vuga ku karanga k'igihugu cacu. Uravuze mu ndimi, donc mu kuvuga canke mu nyambaro, hariho ibintu kera abantu bavuga yuko vyazira. Hari ibintu kera vyazira ariko umengo bisa n'ibintu mengo n'ibintu bisanzwe.
ibintu kera vyazira cane cane ni nk'ivyaha. hari ibintu byazira reka manze mpere ku bana Ego. abana mu kubahindiro barababwira bati mu gufungura ni mufungure mutekanye mutavuga ariko abumukomye acavuga ngo utubuza kuvuga barya berekana ibiri mu kanwa bayogora urwamo rubarengana atanumva kahita cyarazira gose ikindi naco cazira no kubana abana ntibapfa aho bicaye hariho nk'ibintu byategura imfungurwa ari isekuru ari urusyo kugira ngo bubahirize isuku bakaca babaziriza bati nta wicara ku isekuro nta wicara ku rusyo kugira abana ntibakankabuke ngo bahave bamera nk'abubu baca bababwira bati ntiwokura wocuguma ureko nyene bagaca babitinya ariko abubu babwiye ngo ntiwokura acavuga ngo je ndazi ko zokura aca simbera ku gahinga agaca agarariza ivyo mubwirije mu ncamake ivyo babikora kugira ngo abo bana bashobore no kubaha ivyo bikoresho bakoresha bubaha ivyo bikoresho haba isuku kuko hari umwana yaba yagiye nk'ahantu kwituma akaza afise umwanda agafa kwicara ku bintu biza gutegura imfungurwa ugasanga isuku nirike cyane ku bakenyezi naho icazira n'icayi ku bakenyezi nk'abakenyezi nabo abakenyezi kadufate nk'akarorero ku migenderanire n'umutambukanyi wiwe abakenyezi bari bungenga bakicaye imbere y'abagabo bakamya ko abagabo ari sunzu ry'urugo bagatekana bakumviriza ariko abubu kubera bavuze bati abantu bose barangana ugize ngo uvuge ugize ngo utegeke ikintu cyo mu rugo acavuga ati aho arashaka no kugaza ati ndanse byose akavyanga akagarariza ego kubera bishaka kintu bavuga ngo kunganisha ni Francis kavuga ati ntibikwiye yuko umugabo n'umugore bangana oya nukuvuga kungana twobifata ko bangana imbere y'amategeko arayigihugu arayandi ayo mu mashengero barangana bagafatwa kumwe mugabo mu rugo na Bibiliya iravuga iti erega umugabo n'umutwe w'urugo umukenyezi nawe umukenyezi n'umufasha agaca mwunganira umugabo akamukunda aho ni muri Bibiliya umugore nawe akubaha ntacahagarare ngo bavuze ko tungana bose ati nuko rero ntaco tuvuga ivyo ntibikwiye. Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV muri ko muravyumva ibintu ariko aratuyagira cane cane kuvyerekeranye n'akaranga k'igihugu cacu muri ko murumviriza ibintu kera vyazira ibintu ariko bumengo ni ibintu menga ni ibintu bisanzwe hariho benshi bavuga yuko akaranga k'igihugu cacu kataronsa abantu bagerageza kugahagurukira ngo bashobore kugafata neza kugira ngo bakabungabunge tuzohava twisanga akaranga k'igihugu cacu kashoboye no vuga kwibagirana usange twamaze guha imico y'abanyamahanga niyo iri kiriganzira hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari ikindi kintu twashaka kuyagira ko urabona ubu umusore akeneye kubaka urugo hari uzawumva ngo jewe nkeneye kurongora ukazawumva ati arahitanye inkumi hajya biraheze baciye mw'ipori birarangiye biraheze barabanye hariho abavuga kera yuko kugira umusore yubake bitari vyoroshe byagenda gute umusore avuze ati jewe harageze ko nubaka kera Irega umusore ntiyaduka ngo erega data ngo rahageze ko nuba eka hari imico bagira kuva umwana akivuka yagenda aragira mugabo umusore amaze kubona yuko abaye gikwerere ageze kubaka hariho umugirwa bitwa kumubwanwa bwa mbere kumwa ubwanwa bwa mbere amaze kumwa ubwanwa bwa mbere akabona yuko ageze kushinga ugwiwe yacaburiramwe na se wiwe akamwereka yuko hageze ko yubaka ugwiwe se wagaca bimenya kuko se umusore yaresha se niwe yacagenda gutata se niwe yacagenda niwe yagenda niwe yaresha se niwe yamenya ari inkumi y'ubuntu ubwiza baburabana gake bo baraba ko ahantu hari indero kandi ko bafise ubutunzi ko bafise inka bafise amatongo bafise ivyo bazimana batanga indero nziza akagenda amaze kubibona urumva niba yacavuga ati ubu rero naronse umugeni akabibwira se wiwe yasigatumye nyina
uwo mwigeme uwo mwigeme niwe yacabwira uwo oya nyina w'umwigeme niwe yabwira se w'umwigeme ingene bariko bararondera umwigeme wiwe kuko ntiyashobora guturukira se na se ntiyashobora kumaza ko caba ari nk'igitutsi nawe yacagenda akabwira umusore we ko yabubuye umugeni bakwiranye abo nabo baca bahurira mwibarabara bahuriye mwibarabara harabajana uko nyene bakubaka bidaciye mu mategeko nabo bakabiciye mu mategeko hariho ibintu by'ikirundi twewe tutumva barenga yego none kare ko batwikurura bagatwikura inkinga za mbere bagatwika n'inkinga za kabiri inkinga za mbere bavuga ati gukoza ivyera ubwa kabiri niko gukura mu nkinga za mbere iza kabiri niko gutwikura nyakuri ariko ubu uza wumva kuri uwo munsi nyene w'urubanza ngo bagira batwikurure ukibaza ingene vyagenze ukabura yomba sizi ko ari ubukene ariko nabwo bari ubukene naho ko bari kunyarutsa ibintu akaranga kacu bariko baragatitura cyane umuntu ariko arumviriza arumva yuko umengo hariho ivyo kera vyazira ariko umengo ni ibintu bisanzwe cyane cyane ufatiye nko kuri ico kintu cyo kubaka urugo aho ni nuvuga ku musore ku musore hageze umwigeme nawe hageze vyagenda gute umwigeme hageze ko yubaka ugwira yamaze kuronka uwo bazubaka bamaze kumumubwira hawe wasanga mbere ataranamumenya ataranamubona byarashika mugabo abavyeyi bako bamaze kumubona ari nk'uwakuru ugasanga naramubona ari wa hafi ashobora kuba yaramubonye amuzi rero yaca atangura kumutinya carazira bahuye yaca yiruka akamuhonga uwo mwigeme ahuye na wa wundi bazokubakana yego baratinyano yaca yiruka akagenda abubusu baca bagwana ko bagasomana yaratinya agaca yiruka kandi agaca atangura kwegera rero inasenge akagerageza kumuha impanuro ingene azoba kugwiwe akamwibagiza ibiri ngaho akamwigisha ingene azifata kuko azoba ameze nk'uri mu mahanga kuko azoba agiye mu Burundi ko bavuga ati yagiye mu Burundi bakamwigisha ingene azifata na cyane mu minsi ya mbere bararungika n'umwigeme aza kumuremesha kuko ashitse no kuvuga ntiyanavuga ashitse mu rugo nka sebukwe nayi nabukwe ntiyabavugisha carazira yabavugisha bamuhongeye ariko kumuhorora yararindira kugira ngo bamuhongere ikintu ari inka cyangwa ari ikindi kintu cingira akamaro bakamubahura rero kugira ngo abavugishe naho yumva yovuga ntiyavuga yararinde bakamuhora bamuhongere ngaho rero umwigeme baragize arubatse ugwiwe aramaze kuja muri ugo rugo novuga ati bukeye yarayubatse ugwiwe vyagenda gute bukeye yaraye yubatse ugwiwe erege yabari mu nkinga inkinga ni gisika hari ukuntu bubaka kera kijya gisika kigabura uburiri no muryango niyo nkinga kigabura uburiri n'umuryango no aho bita mu muryango niyo bita inkinga ari mu nkinga ariyo ntiyaja ariyerekana gawe yabariye n'ishituma yacatinya no kuvugisha abantu aho rero twasimye na byinshi by'ubugeni nyine byagenda turabigarukako imigenzo yaba kuko bamuherekeza mbere bwije nivyo dukeneye kuyaga cyane cyane bamuherekeza bwije bashitse ku irembo mbere ntibashoboka binjira bace baguma ngaho bakabyina bakarindira yuko ujeje kwakira aza mugabo harinda cyane cyane sebukwe amuzanire inka y'irembo inka niyarinda kuba inka ari inka yaramuzanira inka y'irembo erekejwe n'igisabo canye ahantu atatunze inka yarazana ikindi kintu nasho nyene n'inka y'irembo bakabona ye kumwakira mu rugo ibindi birori byaberaho nyene kwa sebukwe muri iryo joro ntiyaza kurara mu nziwe imigigwa yose yaba ngaho yabera kwa sebukwe muri iryo joro yego ari uwo kucince ari umugigwa wo kurongora ibyo byose byabera aho kwa sebukwe yego kurongora gucince ntivyaba mu nzu gucince izo nce mvuze
inshe ziri kubiri izo nshe mvuze ni impuzu yagiye yambaye Eh. apfuye iwawe Eh. ni ukuvuga ashitse ngaho baba bateguye impuzu z'ubugeni se w'umuhungu niwe yaba yarazirondeye izo mpuzu yego mu kuzimuha rero bamusaba ko yokura izo mpuzu bagaca bamushyirako izo mpuzu nshasha z'ubugeni afyikiriye wenyene kugira ngo azikure bamuha izo nshasha z'ubugeni bace bamera nka bararondera umuntu akamera nk'uzimukura ku nguvu akamuha izo z'ubugeni uko niko kumucince yego byaba birangiye Yego. okay urumva izo nce rero uko Yego. kumukura izo mpuzu nizo nce kumurongora nako nuko kumuha izo mpuzu nshasha z'ubugeni baba niko kumurongora ubu uye baraduhindura ururimi rwacu bavuze kurongora hari abumva ibindi bintu nivyo novugira nuko mwamuri izo mpuzu kumurongora nuko kumuha impuzu nshasha z'ubugeni natwe twafatira ku migenzo ya came dufatiye ku vy'umwami nko kumuganuro hariho umwigeme batahitwa Mukasato n'umwami aje muri ibyo birori by'umuganuro yaraza akamuterera ko impuzu nshasha z'ubugeni bace bavuga ngo aramurongoye kandi atamurongoye ubwa mbere nk'umwami ariko ararongora igihugu ari ku ngoma tuvuga ari ku ngoma kubera n'ingoma yakagenda niyo yerekana ubwami nico tumavuga ati umwami ari ku ngoma yaba yicaye abanyebanga biwe bazi ahazovuka uzomusubirira ku mugore w'inkundwakazi kandi muto kuko atoye kuri mukuru yohava agera ko yima akavuga ngo mbisa se nawe akiritera karisa bari guca bashambira zituma batora kuri uwo mutora kumutora naho hari umuco bita ngo kugira ngo aza kure sewe nawe ageze mu zabukuru kuko baca bamurerera ku nkiko bakamurera ku nkiko ari nka kwa inarume canke ahandi hantu ku nkiko ku nkiko no kuvuga ahandi hantu kure mu mahanga yego canke kwa bayinarume bya n'abantu bakunda kuvuga ngo mvuye ku nkiko ni ukuvuga rero bakaza baramupima ikirenge bagera mu ifu baza barapima ikirenge baza bagereranya n'icase wiwe babonye bingana canke gisumbi case wiwe kurazi mutamba ko atera agabantu baterega uwundi mwami arageze kwima aho rero nashimije mu bindi nari kuvuga ingene uwatwara igihugu uwarongora igihugu nk'umwami ingene yavuka bavuga ko yavukana imbuto mugayo yari imvugo ngereranye nutuntu bamufumbatisha akiri umwana avutse urazi ko umwana acacakira acafata akagumya bavuga ati avukanye imbuto nizo bamuhaye mugabo birafite ico bisigura kandi ni ikintu ciza cyane uko kuvukana imbuto ni imvugo ngereranyo umva bije bavuga ngo yavukanye imbuto ubeshi niko bamushira mu maboko twavuga ko ari kinyoma yego bazi sizo yabavanye muga nuko nukuraba ico bisigura nico gikuru bisigura yuko umwami avukanye imigisha avukanye inka avukanye imirima avukanye n'abantu azanye imihezagiro mu gihugu ciwe muri vyose nico bamwita mbere nyeninka nukuvuga ibitungwa vyose mbere n'ibikoko nyeninka imirima ibimera vyose ni kwiwe nibibondo abantu bose ni kwiwe none yateza kuvukana imihezagiro kuri ivyo vyose ninaco gituma no kumuganuro yarinda kuhezagira akahezagira cyane imbuto yego kugira ngo abandi bashobore kugenda ico rero ikimenyetso gikuru cyo kuvukana imbuto gikenewe cyane hama mu kwimikanaho bagira urugendo rurerure akavi muramvya kuko n'umushikirangoma no kuvuga uva mu nda y'ingoma ava mu nda y'abami niho mushikirangoma yaba ari umuganwa akava re muramvya ari umuganwa akazogaruka imuramvya yabaye umwami bamwimikiye aho uruzi mucece gwahurira na Nyavyamo niho hambere hari ikimenyetso gikuru aho bagomerera n'inka ku musore w'umuhigwa bamugumureye ko inka zikamuhonyanga ikaba ikimenyetso ca mbere kandi ngo yacapfa nyene hanyuma bakamwibikira haruguru urumva ko no mu mico harimo ibintu atari vyiza ivyo hariho abantu batanga injungu nico tuma muri ivyo byo kwimika nivyo umuganuro nawe tutabiriko hama hari injungu nk'uko no munsi batanga ibimazi bo injungu hari ababaganda gukwa hari ababishwe uko nyene ico
ubu twibaza ko atari umuco mwiza Yego. hanyuma akamwimikira kagenda ingoma nkuru y'ubwami yari ifise utundi tugendanye utugoma duto twari dutatu tuzwi mugabo rero hari ingoma rero ikurikira yitwa rukinzo nayo nyene iyo yari ifise utugoma dutatu yakurikira iyo kagenda navuze utugoma dutatu tuzwi niko tuzwi amazina muko ni dutandatu twose hamwe aho navuze akitwa rutenga mutsibo na nyundo mugabo iyo rero nayo rukinzo ifise ingendanye zitatu tugoma duto ni muhabura ndamwigina na gitsindi muhabura rero niyo ku mugongo wa muhabura wiyo ngendanye ya rukinzo niyo bicarika ku mwami bagashamwereka amagoti nguyu mwami muronse ku mugongo wayo ku mugongo wa muhabura ngumwami muronse agatera impundu bakagira gwa rugendo sino kwigana dondagura kuko bagenda barashinga ibigabire ibivumu bikazovamo n'ibivumu vy'inganza maro uko bagenda aho umwe yashinze ari witwa mwezi uje yitwa mwezi niho yashinga ari intare yashinga aho ahashinze abandi bantare agaca agaruka rero imuramvya yabaye umwami nabicagawe kugira ngo ego bakunzi ba Burundi Kingdom TV ngira ngo tuzogerageza kuronka umwanya wisanzuye kugira ngo dushobore kwinjira kimwe kuko urabona ubu twavuze ivy'imico turabisimba ntitwabinogangiza neza turavuga ivyatigwa ry'umwami ntitwabinogangiza neza turavuga ibizira ntitwabinogangiza neza tugiye gufata umwanya wuri kuradukurikirana tugiye gufata umwanya ukwiye kugira ngo tuzoze turavuga ikintu kimwe ku kindi tucinjira mu mizi kugira ngo uruzura dukurikirana ushobore gutahura neza ariko akandi kantu nashaka ko duhereza ko muri kano kanya ikintu cerekeranye abacamanza sinzi ko baba abacamanza cyabashinga ntahe urwego rw'abashinga ntahe kera rwari rumeze n'ubu ruriho bariko bararunagura hariho urwego rw'abashinga ntahe mugabo abashinga ntahe nibo baheza kandi bakongera bakaba abacamanza ubushinga ntahe rero urumva ko ari banga baratigwa kandi ntihatigwa umwana ntihatigwa umugore ubu naho bagira batangure kwivugisha ibyo kwatira abagore none ivyo bintu yego naho hari iterambere none dufata n'ivyo mu mico yacu n'abantu bangana bagira tubititu hatigwa umugabo yubatse s'umusore s'umwana afise ashikana nk'imyaka nka 25 baramugenzuye imico yiwe adasinda adakubagana yigenza runtu azi gutatura ibintu baramubonye ingene asanze aho impene zirisha kamyati warazigarura azi gutunganya neza bakaba baramugomwe uwo niwe basaba kwatigwa karondera inzoga zigwiriye yabafise n'ibintu mugabe nagenda gacishe mu harabo batira ibihayisho kuko bafise ivyo batanga abo rero ni wasanga no muri ryabango sibangaga nibango ryabango abavuga rero ibanga haje barihenda nukuvuga niryo teka ngendanwa afise n'abantu ritamuvako arihemutseko abahemutse bagaca bamucira umukenge ariko ibango ni ikintu uvamwo bagukuramo iryo bango ryagenana n'ibanga ryo gucimanza nicyo ibango bambe ry'ubushinga nahe niryo bango ryo gucimanza ubushinga nahe niryo teka gendana ntabanduka byomana bigumana ibango naryo ibango naco uranagikugwamwo iryo bango rero ni nk'umurimo kanaka ujanye warujanye n'iryo banga cy'amanza uko gutunganiriza abantu nibyo tuca twita ubucamanza umushinga ntawe niwe yongera akaba umucamanza muri uko gutunganiza abantu muri uko gutatura batase ego ndumva umenga tuzoyaga byinshi cyane bakunzi ba Burundi Kingdom TV murumva yuko twaciye ku mayange novuga twagize ico bitarezime mu gifaransa twavuze kuvyerekeranye n'imico kera y'abarundi turavuga kuvyerekeranye n'ukwatigwa ku mwami turavugana kuvyerekeye ivy'abashinga ntahe turavugana ivyazira kera novuga yuko tuzogerageza kuza turinjira kimwe kugira ngo uri kuradukurikirana ushobore gutahura neza twari muri Burundi Kingdom TV naco tudakora kugira ngo dushobore kubinjira neza kugira ngo mushobore gutahura ibigize igihugu cacu c'u Burundi
turazana ingabirano zidasanzwe ngaha mukazibona ariko uyu munsi murabona yuko twabazaniye uwudushikiriza ivyakahise vy'igihugu cacu c'u Burundi kandi ntatubwira ivyo yumvise gusa aratubwira ivyo yanugangije akiga kandi akabironkera n'ubumenyi murumva yuko asanzwe ari n'umwarimu yigisha ururimi rw'ikirundi mu mashure yisumbuye nyakubahwa tugushimire cyane murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru wakoze cyane kugira ngo nitwasubira kuhamagara ati uzudufashe ndizera yuko uzokereka yego umwanya nzowurondera kugira ngo ivyo bintu byagovye tugerageze kubigobotora yego ahanje novuga nti wewe uri mu Kirimiro mu Bugesera mu Buragane Imbo canka hatandukanye hose mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu mahanga turazi yuko dukurikirana na benshi turabashimiye cyane ariko tugagusaba yuko ugira subscribe kugira ngo akantu gashasha tugakubise ko gusa uzoba wa mbere kukaronka nyita formidable étonnable admirable ndabashimiye cyane ciao